bana muti mumwe amacakubiri y'umwanda n'amavyi atuma kuruka bagasubira mugabo ubumwe butuma neza rero Amajambo yose ya Patiri Paul Butoyi mukaza kuyakurikira muri aya makuru ku buryo burambuye. Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije ku mukorobo kuri uyu wa Mungu kw'igenekezo rya 15 ruheshi 2025. Turabahaye ikaze aho muri hose abadukurikiye bari imbere mu Burundi mu bice bitandukanye, abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, abari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese turazi ko mutwumviriza kandi turabakengurukiye cyane ko mudahwema akubana natwe. Uyu mwanya rero w'amakuru hagezweho kandi amakuru adasanzwe nk'uko twabibagejeje ko mu gutangura aya makuru hari umupatiri yoba yafashwe n'iperereza kuri uyu munsi kuri rigenekezo rya 15 ruheshi 2026. Ubutumwa rero bugiye butandukanye bwagaragaje ko witwa Patiri Butoyi ari we yahagaritswe n'iperereza ahejeje gusoma imisa no mu masaserodoti wa Kiliziya Katolika riri yafatiwe uno munsi mu Gitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Patiri Butoyi Paul akaba yafashwe nyuma y'imisa yasomye aho yaneguye bimwe mu byaranze amatora ariko hamagarira abarundi bose gukomeza ubumwe. Patiri Butoyi Paul rero akavuga ko ibicanishamwe abarundi vyose ivyo vyozana na hose biba binuka nk'umwanda mukuru, abana b'Imana ngo bakuriye kwama bavyamirira kure. Mu kanya gato rero ubutumwa bwa Patiri Butoyi Paul bukaba bwahanahanwe mu magrupe atandukanye ya WhatsApp yimbonera kure baburungukira bana muhinduye. Ntivyatevye rero Patiri Butoyi yaciye ahagarikwa muri kino gihe rero yoba ageze mu iperereza i Bujumbura. Aya makuru rero turabandanya kuyakurikira, gusa imbere yuko tubabwira byose ku buryo burambuye ku mugambi wategekanijwe wo gufata abapatiri batandukanye nk'uko byanavuzwe n'umushikiranganji yajejwe harimwo iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse, tubabwire ko mu majambo mugiye kumviriza ya Patiri Butoyi yoba yagize ati abatoye mwatoye Amavyi, arongera ati kurya si ugutora ni ukwisiga amavyi. N'ubutumwa rero bwahanahanwe mu migwi itandukanye ya WhatsApp nk'uko rero mugiye kuvyumviriza mu majambo yoba yashikirije. Ayo makuru kandi aranemezwa na Organisation King Burundi Freedom, nayo isanzwe itabariza abantu batandukanye. Bakaba bagize bati amakuru dufise yemeza ko Patiri Paul Butoyi yoba twawe ku cicaro gikuru c'iperereza mu gisagara ca Bujumbura hafi ya Katedrale Regina Munde. Kaba mutabariza basaba ko atogirirwa nabi ngahubwo yo kumvirizwa, impamvu rero yashikirije ayo majambo nk'uko rero nayo mugiye kurikira rero Patiri Butoyi Paul mu vyo yoba yashikirije avuga ko abarundi batoye Amavyi, arongera rero ati kurya si ugutora ni ukwisiga amavyi. Ni muri ayo majambo rero nk'uko mugiye kubikurikira muri iyi audio yiwe yoba yashikirije, mu nyuma rero agaca afatwa n'iperereza. amacakubiri y'umwanda n'amavyi atuma kuruka bagasubira mugabo ubumwe butuma neza rero umukama uyu munsi nabo babayemo bisigeze bisa amatora y'ibintu aye abana b'abanyarwanda icyo nabibogeye yorongeko bireyeko twabifashemo kabemo mugabo yacaga abantu bakora nyagurikana igize bakurikanarika yekanaziruka yekanabaribiye nibahaza zobahanagura mu gihugu cyane ko natwibire
ishavu kiri imbabazi kuko abantu barazi birabagora kwitwarira bakaba amagara make ubwabo gitangaye kubona yuko ibyo twabayemo byambere byerekanye ko Kristo yavuze ku ruhande tukamubwira kumenya ko umukama abifashe abimanaguye icyo twabana neza tubane mu bumwe tubane mu rukundo mu budasa bwacu ibyo byo teka byacu ibyo cyubahiro cyacu ibisigaye ntacyo bimaze kugufutana ubwabo kamana n'ubwabo kugufutana ashaka ko twisubirako tubire Kristo kubana mu bumwe twiyamiriza amacakubiri uko ameze kose aho aturuka hose mu migambwe mu mamuko mu byo umuntu afise mu butunzi mu bwenge ibyo byose birashisha umukama ese tubana rero ubumwe bwa bumwe dukura mu Mana kuko Imana dusenga ni ubumwe twese batatu noneho tugagusenga umukama tukamwambaza tukakira Yesu we hanyuma dusohoka tukajyana tukabonana n'abakera n'abasi tugatwaje ubutoki nuko tugatwaje bakuru umudebu nawe Ayo ni amajambo ya Patiri Butoyi nk'uko mwabyumvirije. Gusa rero tubabwire ko hari amakuru havuga ko Martin Teretse yoba agabisha abantu bose, akaba rero yaravuzemwo n'abasenyeri. Umushikiranganje Martin Teretse akaba yatangaje ko atamunyapolitika yokwiriye gusubira kugira ico avuze mu busuma bwaranze amatora yo kuwa gatanu ruheshi 2025. Martin Teretse akavuga ko ikibazo c'amatora gifatanye n'ubwigenge bw'u Burundi. Ubw'ivyo rero ngo umuntu wese azohirahira agasubira kuvuga nabi vyavuye mu matora azohanwa bikomeye hisunzwe amategeko. Aho rero bikomereye nuko inama nkuru y'abepiskopi Katolika yasohoye igitangazo rikomeye ku vyaranze amatora aherutse. Abepiskopi rero bashima ko amatora yabaye mu mutekano ariko bakaduma urutoke ku makosa akomeye yaranze ayo matora. Icambere nuko hari ibiro by'amatora byuguruwe amasaha y'itora ataragera atabaserukira biza n'abarorerezi bahari. Cakabiri banegura nuko hari ibiro by'amatora byuguruwe ku isaha ariko abaserukira bitoza n'abarorerezi babanje gutaramurwa binjiye naho bagasanga amasanduku ari mu kuzura ku buryo butangaje. Ica gatatu n'abepiskopi rero banenga nuko hari abahagarariye amatora batubahirije kudahengama kwategerezwa kubaranga mu guhatira abantu aho batora kubatorera ku gahato canke bakabasanga mu bwiherero bw'amatora. Ca kane rero abasenyeri banenga nuko hari abarekuriwe gukoresha amakarata menshi gutora rero birisubiriza no gutorera abatabatumye. Hari abarorezi rero batswe uburenganzira bahabwa n'amategeko, hari abataramuwe, hari abankiwe kwinjira mu biro vy'amatora, hari abategetswe gushira ibikumu ku vyegeranyo, hari naho rero batemereye abaserukira abitoza gukurikirana ingene amajwi aharurwa. Abepiskopi rero bakavuga ko intambwe ikiri ndende mu bijanye no gutunganya amatora, mbere baribaza nimba ivyo bintu bitatozekaje ibiharuro vyaba vyaratangajwe. Martin Teretse rero abo basenyeri boba abava ahagenza guta amatora rero n'umwanya uhambaye cyane abanyagihugu bahabwa n'ijambo gukungana igihugu cabo gitwawe. Kubabuza rero kugira ico bavuze ku vyo vyavuye amatora ni ikimenyetso kitabesha ko ubutegetsi buzi neza ko ivyavuye amatora atari vyo abenegihugu batoye. Bundi rero ko ari kunezerwa n'ukumva ingene abanyagihugu bishimiye ivyo batoye. Intwaro rero zikora ibi Martin Teretse hakaba yaje kuvuga ni president Ndayishimiye yavuze ko zitwa ryegora duhure. Niko rero Varisito Ndayishimiye ubwiwe yoba yarashikirijwe. Ivyo yavuze rero ntivyatevye kuko amakuru ahari nkuko twababwiye Patiri Butoyi Paul yahagaritswe n'iperereza. Amakuru rero atubwira havuga ko Patiri Paul Butoyi yahejeje gufatwa n'abakozi iperereza bamukuye mu Gitaza muri komine Muhuti intara ya Rumonge
Patiri akaba yafashwe inyuma yo gusozera inkuka y'imisa kuri uno w'Imana muri Sekrisare Katolika yo mu Gitaza, akaba yagirizwa kuba yoba yashikirije muri iyo nkuka y'imisa y'amajambo atanezera abategetsi ku bijanye n'amatora aherutse kuba harimo n'ivy'amacakubiri. Turababwira rero ko hayo amajambo nk'uko mwayakurikiye muri audio hari byinshi rero ku nkuru ikiriko iratohozwa kugira ngo amasoko yacu agira ico adushikirize, natwe tuzoce tuyashikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Mu bindi rero biriko biravugwa cane, reka turabire hamwe biriko biravugwa mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Ikinyamakuru UBM News kikaba rero naco candika ku makuru agiye atandukanye ya politike. Hari umwihwezo rero wa nyirico kinyamakuru nawe n'ubundi agaruka ku biba mu gihugu c'u Burundi, akaba yaragize ati gutekereza ko abarundi bivyariye agacinyizo guhakana ibyavuye mu matora no guhungabanya igihugu. Akaba rero shimikiye ku byashikirijwe n'umushikiranganji Martin Niteretse ko guta abarundi bisanze aha hantu gutemera ibyavuye mu matora y'ubusuma ngo no guhungabanya igihugu nk'uko bivurwa n'umushikiranganji Martin Niteretse. Abarundi harageze ko bahaguruka bakanka kagacinyizo k'intwaro ya Cnddfdd iri gukorera abarundi, kuko gushaka kubohora igihugu urankirwa. Impamvu rero ni leta iri gukora ibi byose ngo nuko yabonye ko abarundi batekereza cyane. Leta yimye abarundi gitoro barahora, isukari barahora, ibi mu mwavu barahora, ibi mu mazi n'umuyaga nkuba irahora, ifaranga mvamakungu rirabura, irabakenesha barahora. None ubu naho bivye amatora izuba ririva ngo utavyemeye ngo ahungabanije igihugu. Inyuma yaho leta ya Cnddfdd ritunganije amatora y'abashinga amateka n'abajenama ba komine kuwa 5 Ruheshi, ariko akarangwamwo ubusuma bukabije. Ubu ngo gutemera ibyavuye mu matora bica bifatwa nk'icaha nk'uko vyari bitangajwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Martin Niteretse. Amatora rero wihweje kuva gitegurwa yagumye arangwamwo utunenge twinshi, abanyapolitiki batandukanye bagumye basemerera, ariko seni yica amatwi. Byabaye rero ku munsi w'amatora nagomera abonwa aho wasanga henshi batangura gutora imbere y'umwanya utegekanijwe. Abo nabo rero ko bakaba babanza kurundamwo amajwi ya Cnddfdd kwerekeza uwutora canke kumwereka aho atora. Abamandateri benshi barankiwe gukurikirana amatora, abandi rero barankirwa gusuzuma ko ibisomwe ari byo. Imigambwe nka Iprona, CDP, CNR n'urunani Burundi bwa bose bariyamirije rero n'ivyavuye muri aya matora y'inkinameceke, mbere n'abagize n'amankuru y'abepiskopi Katolika baravyiyamirije. Rero umushikiranganji Martin Niteretse nawe ngo nta munyapolitike n'umwe arekuriwe guhakana byavuye mu matora nk'uko bifatwa nk'icaha. Leta ya Cnddfdd yaramaze kwifatira abarundi bose kuko yabonye ko atasaganirizo bafise na rimwe. Yamyimye igitoro rero barahora, isukari barahora, ibi amafaranga mvamakungu hamwe n'umwavu barahora, irabakenesha aho hose barahoze. Nya leta irabyishimira. Harageze rero ngo mu bumwe bw'abarundi ko banka agacinyizo ka Cnddfdd kuko guhora cane ko abarundi bituma Cnddfdd ibandanya gucinyiza abarundi. Ko kimwe abarundi rero bakwiye kumenya nuko igihugu kirwanirwa nk'uko byagiye biravugwa n'abarwaniye igihugu. Umushikiranganji Ibrahim Wizeye rero we yabuze inyishu atanga imbere y'abene gihugu. Igihe rero yarabajijwe kubirabana n'igitoro kuva rero 2015 makungu ahagaritse ibice 52% by'amafaranga mvamakungu yafashisha Burundi. Leta yaciye yikora ku marundi rero vyatumye ikibazo c'igitoro kiba umuzi wibuye mu Burundi nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'ubutare n'agataka Ibrahim Wizeye. Ibrahim Wizeye rero abarundi bakore cane haboneke ibishoka hanze gutyo basezerera ikibazo c'igitoro Burundi. Mu kiganiro rero n'abagize Urwego nshingabikorwa rwa leta cabereye muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura, umushikiranganji w'ubutare n'agataka Ibrahim Wizeye nta nyishu yoba yaratanze ku kibazo c'igitoro. Abajijwe rero ryari ikibazo c'igitoro kizotorerwa umuti, umushikiranganji yemeza ko hamwe abarundi bokora cane haraboneka ibishoka hanze nta nkeka iki kibazo c'igitoro kizosezererwa burundu. Ku bwa Ibrahim Wizeye rero kuva muri 2015 Burundi bwarafata ibihano vyatumye n'amakungu ahagarika ibice 52% by'amafaranga mvamakungu, maze leta y'u Burundi ca higira ikibazo c'igitoro. Ibrahim Wizeye yemeza ko naho amakungu rero yahagaritse imfashanyo ku Burundi, hari abarundi rero babigizemo uruhara kuko baguma babusabira ibihano.
ariko ivyo bihano rero bigafatwa gusa vyerekana ko n'ubundi ivyo aba basavye biba vyarabayeho mu gihugu c'u Burundi. Tuhereze rero kuri iyi ngingo ivuga ko mu Burundi mu Cibitoke imbonerakure zitwaje ibigwanisho zarateye ubwoba mu matora aheze. Ni inkuru rero idasanzwe yanditse n'ikimenyesha amakuru SOS Media Burundi ivuga ko mu ndwi z'imbere y'amatora y'abakenguzamateka n'abajenama b'amakomine icukane cari ciza mu Cibitoke, masoko rero mu bajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu baho akavuga ko ariko haratangwa n'ibirwanisho byinshi ku rwaruka rw'imbonerakure wari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Kubw'intaye nyinshi rero zitandukanye, inko zo mu bwoko bwa Kalashnikov zaratanzwe mu makomine 6 agize iyo ntara, komine yose rikaba yahabwa izishika 10, ibigwanisho bishika 10 rero byaratanzwe ku rwaruka rwaheruka guhabwa inyigisho za gisirikare harimo n'ubuhinga bw'intambara, niko rero bivugwa n'isoko ryegereye iyo dosiye. Naha rero duhereje amakuru twari twabateguriye, mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'ibindi bitandukanye tuza kubashikiriza kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Ino mwanya rero twari twabateguriyemo byinshi, mukaba muhejeje gukurikira amakuru y'abapatiri bo batanguye gufatwa bivanye n'amajambo bariko bashikiriza ku vyavuye ku matora. Fyonda rero kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni imbonesha kure ya Hejuru TV, Imana ibahezagire kandi turabandanya kubana mu makuru n'ibiganiro biba bigezweho.